Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Mario Draghi yari muri Algeria ejo asinyana amasezerano na Perezida Abdelmadjid Tebboune yuko Algeria izahagaze Ubutaliyani yakayabo ka miliyari enye z'amadolari y'Amerika. Ejo kwa mbere indege yari itwaye abagenzi 30 muri Somalia yakoze impanuka hafi y'ikibuga cy'indege cy'i Mogadishu, bose bava muri bazima, yari ivuye mu mujyi wa Baidoa. Ejo kwa mbere kandi muri Kenya, Raila Odinga wiyamamariza ku mwanya wa perezida ari kumwe n'abo bafatanije Martha Karua bahaye itangazamakuru mpuzamahanga ikiganiro, bagarutse ku kibazo cya ruswa, amatora aciye mu mucyo n'ubutabera. Rashid Ghannouchi w'imyaka 81 uyoboye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tunisia arahatwa ibibazo kubijyanye n'iterabwoba. Kuva mu kwezi kwa gatandatu, Ghannouchi akorwaho iperereza kubijyanye na ruswa no kunyereza amafaranga. Turangiriza muri Zimbabwe aho abakoranabushake bo mu duce tw'icyaro muri iki gihugu bibumbiye mu ishyirahamwe rikora ibitambaro by'isuku bishobora gukoreshwa mu mashuri.